Dog en français. Dog. Petit. Dog, imbwa. Nombre. Y'intara zigize Uburundi. 18. Non. 19. Nukuvuga ngo jewe ndamubaza ibibazo Belandi. Ikibazo Belandi agitoye ni bien, atagitoye ndamusiga ubufu mu maso. Bwiriwe siko burara. Uyu mwana yavukiye mu gisagara ntazi inzu. Jani bambaza ziri mu kibitoki. Ndabona kanaje ndakubaza. Hello bakunzi ba Samuel TV ndabaramukije muherereye hose ndababwira ati mumeze neza nico kibazo canje si umeze neza natwe tumeze neza nimba utameze neza naho tukwihanganje tukubwira yuko Imana irashoboye byose uko bwiriwe siko burara so guys sindandira uno munsi parce que twaje kandi jewe na Belandi mwari mwaduheruka turi muri Buja Beauty Life bwabo twaje muri Workmate Quiz. So as you can see ibi bintu mubona imbere biza kuba biri muri quiz yacu. Quiz oui nubufu kubadashoboye kubona. So bukora gute rero nukuvuga ngo jewe ndamubaza ibibazo Belandi. Ikibazo Belandi agitoye ni bien, atagitoye ndamusiga ubufu mu maso. Hama nanje mbajije sindagitore naho nyene nuko bigenda. So here we start. Welcome again. So bite Sava. uriteguye Pore. uribaza yuko uza kuhacika Ndi kumwe na wewe nama niteguye kuko ndabizi ntumbabaze ko naje sinakubabaza yanduka wowe utegerezwa kumbabaza naho byogenda gute. Okay, on y va. Iteguye nije nangura cyangwa utangure sadep. Okay, ntacyo natanga. Okay. Ikibazo ca mbere ni igiharuro. Hinge manje funge kwanza. Ntacyo funga kubera kameme bisafatanye. Nukuvuga Belandi reka précise ama consigne. Mu gusiga ubufu ugira unye. Wabibona? Mutwe gute. Sivyo gufata zika. Umutima mubugize. Oya nawe urabingiye. No, ahubwo twari gufata tukagira uku. Oya, ivyo nibiri mu vy'iwanje jewe. Jewe mpavange duhava duheza mutakimbo n'isu. Nimba utazi ubwenge. Oya si kibazo cy'ubwenge. Ntawe umenya byose. Si kibazo cy'ubwenge. Ndabizi namwe bwe bakunzi biwacu hari gihe. Namwe mwo bitora canke bikabana neza. Wowe nimba uzi ubwenge uratora ibibazo bitanu. Nukuvuga atatoye nk'ibibazo bitanu muri vyo hazoba ari normal. Tuca tuvuga. Satumwirukana kuri chaîne yawe. Okay, dutangure. Ni Samuel TV. Okay. Nyuma nteke phone ngaha kubera. Bon, ni giharuro. Tugenda TikTok 6 x 7. 6 x 42. Nabita 42. Eko, ushaka kumbaza nawe. Ariko uko kuntanyarutsa vraiment agerageze je n'ibintu umuntu wese azi mu buzima busa nk'uyu yonyene namubajije ibijanye naho aherereye. Bon, reka ndabe. J'espère qu'on ndabitora. Première question. Mbwira nombre y'intara zigize Uburundi. 18. Non. 19. Ntuze Nyarumonge irimwo barashizemo. Sivyo Chris? Zari 17. Zari 17 umwana Rumonge ijemo ni 18. Zari 17. Zari 17 harimo Christopher tubwiye. Zari 17 harimo umwaro. Harimo umwaro baca bongeramo Rumonge zabaye 18. Intara zo munsi zari 17. Chris ducacure ni dira 17 18 18 No vyatsi
ni 18 umviriza sawa ntacaho sinzinzwe ntatsinzwe umviriza baje muri commentaire batubwire batubwire kuko ntegerezwa kuzombwirira naho tuzoba turi babiri mu sawa. Deuxième question, dog en français. Dog. Didi alindira. Yeah, ça commence bien. Je pense que nanakibona n'ivyo mpava ahantu gusa vraiment aranjanira n'ivyo yavuganye amafiteri baje je numvise dog ntaku. Ok, Bujumbura ifise commune zingana? Ni zitatu. No. Ni zitatu. Hariho Muha, Mukaza, Ntahango. Oya ushaka araharira. Ni zitatu. Ok, date de Noël. Date de Noël. Le 25 décembre. Ouais, bazana. Uyu mwana yavukiye mu gisagara ntazi inzu cyane bambaza ziri mu kibitoki. Nawe kanaje ndakubaza. On est en toutes lettres. Organisation nationale. Office national. Office national. Ok, organisation des Nations Unies. Nchafuja un peu. Mpore na je niko byagenze ni hano. Okay, imisozi miremire y'u Burundi. Keri na mwaje tubazo tworoshe premier. Imisozi miremire y'u Burundi. Hariho heha. Hariho Peza. Hariho Kavumu. Inyoni. Nandi. Na Kanzigira. Okay. Aho naho yontinda peut-être no abasanga natsinze. Okay. Ukuvuga mbwira la capitale étant né en 1992 donc umuntu yavuze muri 1992 afite imyaka ingana 1992 afise imyaka wewe urumva yavutse 19 ubu turi muri afite imyaka yego ndavyumva ubu turi muri 2021 afite imyaka 29 yaravuze 19 okay bazana wanyishe okay nami wanyuma yatwaye Charles ndizeye cyangwa ndipije ça dépend na tana yako okay tugeze kuri kati ya kangahe nyindwi ya kangahe kandabe ya gatanu ya gatanu okay ucumbwira wawubwira ati ok moins 2 fois moins 4 égale combien? Moins 2 fois moins 4 égale moins 2 fois moins 4 égale 6. Ouais, 2 fois 4 les gens. Vous mettez pas 4 6. On a quoi dit? Ndagwaye amasine zitaziragira buke. Sawa. Gris, là tu as un on dit. Je pense pas. Ok. Question numéro 6. 6?
Ok, commune Muha ifise zone zingahe? ni zini ni ukuvuga ngo Musaga Kinindo Kanyosha na Kibenga. Kabondo iri hehe? Ntukitwata niwe wishyiramo je ntabwo ndi umwana mubi je sindi umwana mubi niwe yishyiramo wenyene. Banco en toutes lettres. Banque commerciale du Burundi. Cyane. Jewe. Septième question. Bine yanditse garage. Bombwira nombre. Donc igitigiri cy'aba president maze kurongora Burundi. Gushika ndamuhaye 5 minutes dans 5 secondes. Kuva aba president gusa. Non, kuva inyuma y'abantu. Bon, je connais oui, hariho Micombero, hariho Buyoya, hariho Micombero, ntafise umutima mwiza. Nukuri ndumutima mwiza namutango. Hariho Micombero, hariho Buyoya, hariho Sylvestre Ntibantunganya, hariho Cyprien Ntaryamira, Jean Baptiste Bagaza, Ndadaye, Domitien Ndayizeye, Nkurunziza na Margarite. Ok. Bravo. Urashobora kumbwira kwepela ufite ijambo rectification. Umbwira akadome kamwe kamwe rectification. Rectification. Uvuga rimwe. Rectification. R E C T U Oh ja, U F I C A T I O N. Subiramo. No, ja. Subiramo. Rectification. Ok, R E C T I F E Rectification. Non, yambwa wazanye nico nari nkeneye kumviriza kandi wazanye oya Merci. Sinshobora no guhema. Les goyaves en Kirundi. Les goyaves en Kirundi. Les goyaves amateke. Amapera. Tu vois on biri yanje n'umuntu. Deuxième chance. N'amapera. Yari nimwibaze ngo namurenganije vraiment yari yagikosheje. Kandi birandyoheye. Nacho. Naye nakwazi ikindi kintu nacho. Uriteguye? Tugiye ku kibazo cya kangahe? Cicenda. Okay. Kapitali ya Dubai.
ivi Et me continue. muri ntuzenya imikate Oyaye. Basta nimuvuge ngo ndamurenganitse ni wamweze. Ngo muri Emirate quoi? C'est un continent. Emirate quoi? ndasabye ntimuntwenge bo byashitse ariko nawe ufite nabitoye ahantu ndaharenganijwe vraiment twumvikanye kubazanya ikibazo kimwe yari yambajije kapitani ndamubwira ko atawe aciye yongeraho kumbaza continue byari biri kumwe muri question yanjye so sorry. Okay. Kapitani byari biri kumwe antuka. Okay. Nanjye ikibazo cy'icenda ni amababi y'ibijumbu bayita gute? Dixième question. L'insecte qui fabrique le miel. L'abeille. Okay. Ariko ugira ikibazo. Heraheza. Utaranirwa agaramye. Avuga ngo ijuru riri hafi. Nibagiye ko iwaba ari hariya. Bavuga ngo utaranirwa agaramye. Avuga ngo ijuru riri hafi. Wagitowe nemeye. Merci beaucoup. So, murabona twatanguye ata make up. Actually, duhejeje duse make up, so enjoy faces zacu tubabwira ngo tuzosubira ku yindi quiz. Ntibihereye aha. Ariko yandenganije cyane. Guys, nimuvugisha ukuri. Iyindi quiz wo propose yo bia la prochaine fois. Sinzi rindira tuyemvire gusa turazi yuko izobiri. So bakunze basami well TV mwakunze cyane kudukurikirana mwakunze kuraba iyi quiz yacu tubabwira ngo n'indi zokurikira so mugwe mudukurikirana ku channel yacu mugira subscribe n'ibindi bintu nka commentaire nka like n'amashare mutusharinga kugira abantu bose batubone so Merci. musekara amahoro. Twasa neza. Friend. Merci beaucoup. Et uri behind the camera ni Cristobal. Merci beaucoup et à la prochaine. Okay.